News. Okay, turi kumwe kuri Best Entertainment Television kuri Facebook yacu murashobora kudukurikirana, ushobora kutwandikira ubutumwa mu kiganiro B News. Ndashuhiwe siko neza cyane eze gute ndirimbo yaje gute ni kubera mu bijumbura ari yashushe canke ari gukundi ku indirimbo yaje ni idea ibiri mu muntu ibiri mu mutwe w'umuntu parce tubaho ingene tubayeho ibujumbura urabizi grand frère ya twamo mu bushuhe misi yose turetse n'ubushuhe bwa climat canke iki no gushuhirwa tu gushuhirwa bivanye n'ibintu nyene bihurikiye mu gisagara yego. Hanyuma ucurarondera feedback canke byagenze gute kuri plan wavuze ati ino ndirimbo nzoyikorana na feedback canke ubwa mbere niwe washaka kuyikorana wenyine? Bon, en fait indirimbo bwa mbere na mbere yari yamaze gukorwa, yari muri studio deja and then after razi yukoranye n'umuntu umuyinyanyuzi afise imitwe abizi afise uburambe mu kazi ambwira ati ahantu hakeneye ko hoja ijwi ry'umuntu na introduction X factor for sure. Ambwira ati ibyo babyiza byo soundinga neza, ndavuga ati nta kibazo na kimwe vraiment reka ndamujya kara numve ko biza kunkundira. Muri ako kanya nahone bigwa neza, feedback turabizi n'umuntu nyene afise umutima waguse ameze neza. Nta na kimwe yigeze nyankira ahubwo niwe yanciye nsaba ati reka tugikorereko. Yeah. Video idea ya video meze ndabona iri muri mwayikoreye muri ghetto cyane. Yeah, ni ghetto, ni video ghetto cyane. Ni je nazanye ide ya video vike indirimbo of course ari gwanje. Okay. And then nayandi my day John Ella agenda rongerezamo ya. Imaze gusohoka feedback waronse yari imeze gute cyane public abantu bariko barayikurikirana yaba kuri sound gushika kuri video waronse feedback imeze gute? Abantu bakunze umuziki bien sûr, audio yarabashikiye neza cyane cyane abantu bakunze amajambo ari mu ndirimbo. Hakaba n'abandi bakunze na video bien sûr, mugabo kimwe cyo no kubwira ati iyo usohoye ikintu cyangwa iyo usohoye indirimbo abaho abantu bari positive n'abandi bakaba bari negative, mugabo byose bikaca bifasha muri promotion y'umuziki. Yego. Ni indirimbo usohoye kumbure utazi neza Easy Boy washaka kuvuga iyi ni indirimbo ya kangahe, byagenze gute muri kage ya muziki gushika no munsi? Kage yonje y'umuziki ndashaka kuvuga ko ari indirimbo ya mbere, music video ya mbere kuri je antake artiste solo. Voilà. Yeah, avant bari banzi yuko Easy Boy swag team. Okay. Ni indirimbo wakoze turavye video ndabona neza yuko ari nkuko twamaze kubivuga ni ghetto, place ghetto neza cyane. Hama umaze kugira amahirwe yo ku performing guperforming indirimbo je ndashaka kuvuga ubu n'umunsi wa kane indirimbo isose. So ayo mahirwe nayo ndaronka kuri umwanya, gusa ikintu ndiko ndagira gushiramo ingufu kugira promotion y'umuziki wanje nkuko nyene mbona ngandi kuri BTV. Okay. Ya nivyo bintu ndiko ndashiramo intege cyane kugira umuziki kwanza bawumenyere bawumve amabaci bawukunda neza kugira bashikire neza cyane. Ni Easy Boy turi kumwe mu kiganiro cha B News, ni kimwe mu biganiro bishikiriza ibikorwa by'abaririmbyi, ibikorwa byabo eka kandi nabo nyine bakishikira kugira ngo bashobore kutubwira byinshi mu byo bakora, ariko kandi ubundi yashoboye kutwandikira ahanyene witwa tuko pamoja urakoze cyane. Ariyo abandi bashoboye kutwandikira kandi witwa Arcade arakaza ndashuye kuki atagiye kumashuha urahazi? Mashuha aratandukanye nayo ari mu Rumonge n'amashuha yo mu Cibitoke. No, c'est pas la peine. Gusa nitwashatse kuvuga ku mashuha ushuhirwa nyene mu mutwe n'umubiri umva ego. Arcade arakaza ngo turamukeneye Igitega Easy Boy. Rafise umugambi wo kuja Igitega muri capitale politique ubwo nibaze yuko turi kumwe ngaha n'abantu bapromote umuziki, abantu bagomba kumenya nka DJ Rafa
bikunze bibaze kuba planifiye tuzopfa. Ego kuki yatazananye na DJ Philbite kubera ikutamu DJ Philbite yafatiriwe gato. Okay, wito sala akanyamuneza ndashuwe nanje ngo nawe nyine arashuhiwe shuhi kwa mawe. Turakunda cyane BTV Easy Boy yararenze. Merci sana. Okay, mubandanye mutwandikira kuri Best Entertainment Television turi kumwe namwe. Kumbure uriko urakora wenyene nka Easy Boy nugukorera mu mugwi ni giki kikorohera? Byose mbona ari sawa, gusa iyo ukoze uri mu mugwi ukora uri kumwe n'abandi mugafashanya urumva ko akazi kaba koroshye kidogo. Ubwo iyo uri wenyene ari ukuntu ukora ushiramo intege nyinshi kandi n'imitwe igagusaba ko shuhirwa nyene. Ego urafise umuntu agufasha muri kano kanya mu bikorwa byawe canke byose niwe uri kuri? Byose ni jewe kunda vyigwa nako jenyene. Ego turacabandanya na kino kiganiro cacu ni kiganiro ca B News. Tukaba turi kumwe na Easy Boy, indirimbo yiwe ni ndashuhiwe, ari kumwe na DJ Philbite. Tukaba turi ngaha mu kiganiro cha B News. Undi yafandiki itwa Suriana nyini mbabazi nukuri Easy Boy ararenze. Murakoze cyane Suriana. Okay, so turabandanya na kino kiganiro cacu. Urashobora kutwandikira kuri Best Entertainment Television niyo page ya Facebook tusanzwe dukoresha nga. Urafise undi mugambi wo gukora izindi ndirimbo muri kino gihe? Iyi ni migambi ufise muri kano kanya? Nkuko vyumva ko dushuhiwe imigambi iracariho kandi myinshi cyane. Ego benshi barashobora kwibaza bati Easy Boy tumusanga hehe, yaba kuri social media uzokoresha ukunda gukoresha cyane n'izi? Okay, social media kenshi nkoresha cyane gose ni Instagram. Urashobora kwandika easy_boy257. Urashobora kukidepriva mu Kirundi wewe ni sawa? Okay, easy_boy257 agakwego hasi boy 257. Ego amajana 257. Ego ndibaza ibisigaye ni easy ni kujya nyene easy. Ego hama babandanye bakurikirana indirimbo kuri nuze YouTube channel aho handitse Mutama w'ubuki. Ego uriko uraraba social media zawe kuva usora ino ndirimbo ari ikintu ciyongereye yaba kwa subscribers babone? Ego ku bantu ababone kenshi cyane kuri YouTube channel ndabishimira sana abakunze b'umuziki ndundi kandi nabasaba yuko babandanya bamfata mu mugongo bituma binyongereza intege. Ego ego turacari kumwe. Ikiganiro ni B News. Ubutumwa ku bakunzi bawe kumbura ushobora kuvuga ati jewe ari ikintu ushaka gushikiriza abakunzi banje na cyane ngaha ni platform ikomeye cyane BTV muri kano kandi kuri Star Times, ariko kandi turi hose tukurikirana mu gihugu cyose cy'u Burundi, ariko kandi tukurikirana no mu bice bitandukanye bya Afrika. Neza cyane. Ikintu cya mbere na mbere kandi ikintu nyamukuru novuga, ikintu nkunze kuvuga kenshi ko bobandanya bashigikira umuziki wa Easy Boy Mutama w'ubuki n'indi miziki ndundi. Ariho abantu benshi bamaze gusohora indirimbo nziza kandi zikaze, nuko bobandanya baduha intege kandi support yiwabo irakeneye abafanzi b'umuziki ndundi ko bobandanya bakurikirana indirimbo ku mbuga nkurukana bumenyi cyane YouTube channel. Inguvu ni twebwe kandi bivanye na mwebwe dushika kure. Yego dukurikiranye ino ndirimbo yawe ndashuhiwe iri mu mudiho umeze gute? Pardon? Iyi ndirimbo yawe ndashuhiwe iri mu mudiho umeze gute? Murashobora kuvuga mudiho umeze gute? Ni Afrobeat. Ni Afrobeat. Iri basically iri kuri Afrobeat. Ariko ukuntu waririmbye wewe? Je naririmbye ni I'm a recording artist. Nashimye kuririmba genre nka rap cyangwa umuntu ariko arivuga amazina mugabo haba harimo content ishikiriza message ku bantu. Yego uzobandanya muri iyo style canke style zose bashaka kuvuga ati je style zose ndashobora kirese R&B natari umugabe wanje. Yego na yindi ndirimbo maze gusohora ushobora kuvuga ati canke ikiri kuri kitchen bariko barayiteka dushaka ndafise indirimbo zirenze nka zibiri zikiriko zirakogwa kandi ziko zirategurwa, urumva ni back to back. Abashaka kunyumva
bien avant nakora muri swag team niyo ndi n'ubu niyo nkikorerayo bashobora kujyayo bakumviriza cyangwa bakaraba amasanamu baza kumbona. Ari umuntu wavuze uko ari umuntu yari yanditse message avuga ati kuki wavuye muri swag team ndibaza bamushuye. Je sinigeze mva muri swag team n'ubu ndacari muri swag team. Voilà. Swag team ho mukora gute pour le moment? Umumu wese mwihaye umumu wese ko akora nka solo artist cyangwa bimeze gute? Ego kubishoboye arabikora. Mugabo kuri uwo mwanya turacategura ibindi bintu ari ama projet dufise turacafundikiye ko mugabo nivyamera neza urumva bintu bizoja habona. Okay. Rero turi kumwe na Mr. Easy Boy niwe yari mutumire wacu no munsi mu kiganiro cha B News ikiganiro musanzwe mukurikirana ngaha kuri VTV akaba yaje kugira ngo ashire ahabona indirimbo yiwe indirimbo yitwa Ndashuhiwe. Ari abantu benshi bari basanzwe bafise ibibazo byinshi na mu maronsa kajyo kugira ngo mubaze ariyo abashaka kumenya yuko akiri mu mugwi wa swag team yabwiye yuko ntiyigeze ava muri swag team aracari mu mugwi wa swag team ariko kandi muri kano kanya akaba ariko arakora nka solo artist. Indirimbo yiwe ya mbere niyo ndirimbo yaje gushikiriza nga ari kumwe na DJ Feelback indirimbo yitwa Ndashuhiwe. Yavuze byinshi kuvyerekeye imbuga ziyungurukana bumenyi murashobora kumukurikirana abafise n'ibibazo bashobora ibibazo byasura byakira ibibazo kanakishura neza cyane yego n'abazana ubufasha n'abazana ubufasha bose turabakira. Okay nico gikomeye cyane na cyane ko umuririmbyi iyo ariko arakora abashaka gushigikirwa kugira ngo ibikorwa vyiwe bishike kure. Mbega abo gufasha ni giki usaba nka support na cyane muri kano kanya vuga ati iki kintu muri no kote je numva bitameze neza cyane. Support yoyo DJ Rafa urabizi atake DJ and an other side manager urazi ngene umuziki w'ukogwa ubukeneye support ndende cyane kuvyerekeye uburyo vyerekeye umwanya no kwitanga ingufu. Ego arakeneye bokwandikira muri DM muri DM Instagram canke munakeneye akanimero aregera abantu bo muri BTV baragafisa akanimero kiwanje. Yego cyo gusoma akanimero kiwe tuzokabaha ni mwakifuza kugira ngo mumushigikire ako ari undi muntu usanga ari kwasaba inimero akacitanga kugira man WhatsApp man ukacusanga hello ivyo turavyiyamirije ukacusanga hi nka 600,000 za hi so umwandikira ibintu washaka kuguha impanuro nabyo nyine no gufasha arashobora kugira ati wokora ukuntu kugira ngo ibikorwa byawe bigende neza. Ni byiza cyane. Mukanya rero tugira turangize kino kiganiro cacu ni kiganiro mariko murashirizwa na DJ Rafa ariko musanzwe mukurikirana kino kiganiro turi babiri jewe amwe na Sherissa Nzeyimana muri kano kanya akaba yafatiriwe n'ibindi bikorwa by'akazi. Shimire cyane abari mu buhinga bw'ivyuma bariko baradufasha witwa Claude amwe na Emma na Boris na abantu b'amateka kenshi baba bari ngaha kubwanyu kugira ngo amasanamu amwe n'aya majwi yose muko murayumva yashobore kubashikira neza. Izo mbenda gushimiye cyane kubona bashoboye kuza ngaha. Ni jewe ubwa mbere na mbere nategereje gutangura gushimira BTV kuba yamaye nuze invitation yo gushika ngaha nibakwe kuri jewe rinini cyane. Murakoze cyane kandi is the best TV nuko bisanzwe vyita. The best entertainment television. We are the first, we are the best. Abantu ko bandanya bakurikirana BTV. Yes I. BTV Burundi presents B News. B News.